dore ingingo nkuru twabateguriye. Ihuriro ry'imiryango irengera uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Rwanda CLADO rirasaba ko ubukode bw'ubutaka bwavaho burundu umuturage akagira ubwisanzure ku mutungo we. Ko iguriye ubutaka cyangwa se ari impano wahawe n'ababyeyi ari gakondo, hanyuma ukuva ko hari igihe runaka kizagera niba ari ubwawe, usanga hari benshi batabyumva neza. Ese Kanyange Jean Leonard, umuvugizi wa CLADO. Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta muri Tanzania zirasaba Croix Rouge yasimbuye MSF mu gucunga amavuriro kubitaho kurushaho. Bashakisha uburyo bashyiraho abaganga babizobereye bariya batashoboye bakabakuraho, kuko noneho abantu usanga barimo bagenda bahasendekarira kubera akazi bagaha batashoboye. Umwe mu mpunzi ziri mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Niger, wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Mohamed Bazoum niwe watangajwe ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi 55.75, ariko Mahaman Usman bari bahanganye nawe aravuga ko yatsinze afite amajwi 50.3. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku radio yanyu. Duhere ku makuru wavugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, wiriweho? Mwiriwe Veniste, ndamutse n'abariko baratwumviriza muri aka kanya. Muri Afrika, umuhinga w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu by'agateka ka muntu asaba itohoza ryihuta ku byagirizwa abasirikare ba Eritrea ko bahunguye ku nguvu impunzi z'abanya Eritrea baba mu ntara ya Tigray iri mu buraruko bwa Ethiopia. Uwo muhinga Mohamed Abdelsalam Babiker yabibwiye akanama ka ONU kajejwe iby'agateka ka muntu. Uwo muhinga avuga ko igihe intambara muri Ethiopia yatangura, impunzi z'abanya Eritrea barenga 96,000 bari mu makambi ane. Babiker yavuze ko akeneye ko abategetsi ba Eritrea bamuha uburenganzira bwo kwinjira muri ayo makambi no kubonana n'abasaba ubuhungiro bari mu makambi yaho. Ntaco leta ya Ethiopia ndetse na Eritrea baravuga ku byashyikirijwe n'uwo muhinga. Umukandida atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Nigeri Mahaman Usman ejo ku munsi wa gatatu yatangaje ko ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu, ko yarushije amajwi uwo bariko barahiganwa. Avuga ko ibiharuro byatorokanijwe n'abari bamuhagarariye muri ayo matora byerekana ko yatsinze ku majwi 50.3%. Ibiharuro by'ifatakibanza byatangajwe na komisiyo y'igihugu ijejwe amatora Seni biha uwahoze ari umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati Mohamed Bazoum amajwi 55.75% na Mahaman Usman agahabwa amajwi 48.25%. Mu matora y'igice cya kabiri yabaye ku munsi w'Imana, igipolisi cyaratanye mu mitwe n'abarwanyi ba Usman ku murwa mukuru Niamey. Inyuma yaho umurwi w'amatora utangarije ku munsi wa kabiri ibyayavuyemo. Ayo matora yavuzwe ko ariyo ya mbere azoshikana ku ihererekanya ry'ubutegetsi muri kahise ka Nigeri yaranzwemwo ingeso yo gufata ubutegetsi habanje kuba za kudeta. Washington, ijwi rya Amerika. Tukiri muri Afrika, abasirikare ba Ghana barateye bongera barugara ibiro by'abaharanira agateka k'abaryamana bahuje ibitsina ku murwa mukuru Accra ejo ku munsi wa gatatu. Ni nyuma yaho abanyepolitike hamwe n'abarongoye amadini basabiye ko ivyo biro byugarwa. Kuryamana kw'abahuje ibitsina ni icaha gihanwa muri ico gihugu cyo muri Afrika y'uburengero, kandi ababayeho ubwo buzima barakumirwa mu bandi. Umuyobozi wo murwi w'abaryamana bahuje ibitsina Alex Donkor yavuze ko kubugarira ikigo biteye kubiri n'uburenganzira bwa muntu. Sudani yarateye umukono ku masezerano arwanya kuboreza igufa abantu no kuburira irengero inyuma y'aho akanama karongoye igihugu, imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imihari y'abaroberi bavyemereye haciye amezi babihayirako. Imihari y'abaharanira agateka ka muntu bari barasinzikaye ku ntwaro ya Omar al-Bashir bakiranye urweze iyo ngingo. Mu kiganiro n'abamesha makuru, umushikiranganji w'ubutungane
wa Sudani Nasreddine Abdelbari yavuze ko ari intambuko nini kandi ikomeye igihugu gikoze. Abaharanira agateka ka muntu bavuga ko gusinya ayo masezerano ari intsinzi kuri bo nk'aba yaharanira, ariko bagasaba leta gushiraho ibiherekeza iyo ngingo. Ibitigiri vy'abanyororo bapfiriye mu midugararo mu mabohero ane yo mu gihugu ca Equateur ejo ku munsi wa gatatu byashitse kuri 79. Imiryango yabo iriko irasaba ibisigarira by'ababo baciwe ibihimba by'imibiri, abandi baraturirwa. Ku munsi wa kabiri uburongozi bw'amabohero bwavuze ko bwasubiye kugenzura ayo mabohero ane yabereyemwo imigumuko arimwo abanyororo barenga 2/3 by'abafunzwe mu gihugu cyose. Perezida Lenine Morenyo yategetse umushikiranganji wo kwivuna abansi kugira umukwabu w'abanyororo batunze ibirwanisho, amasasu hamwe n'ibiturika mu mabohero y'igihugu. Yavuze ko imidugararo yo ku munsi wa kabiri hagati y'abanyororo byakozwe n'abo yise imigwi y'abicanyi. Mu mwaka uheze Perezida Moreno yaratangaje iminsi 90 y'ibihe bidasanzwe kugira atururuze kandi ashire ku murongo imigwi y'abanyororo bicana hagati yabo. urakoze Aloyse Bigirimana kubera amakuru yo hirya no hino utugejejeho. Tuributse ko iyi mwumva ari radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 radio inshuti ya bose mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio @voa.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu Rwanda ihuriro ry'imiryango irengera uburenganzira bwa kiremwa muntu CLADO rirasaba ko ubukode bw'ubutaka bwavaho burundu umuturage akagira ubwisanzure ku mutungo we. Umushinga w'itegeko uteganya ko abafite ubutaka bafite inshingano no kwishyura umusoro n'amahoro by'ubutaka. Turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali Asumta Kaboyi. Wiriweho? Iriwe neza Venuste. None icyo kibazo cy'ubukode bw'ubutaka kifashe gute? Iki kibazo cy'ubukode bw'ubutaka cyagarutse nyuma y'aho inteko rusange y'umutwe w'abadepite yemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko rigenga ubutaka mu Rwanda, aho muri uyu mushinga hari ingingo iteganya ko imyaka y'ubukode burambye yakwiyongera ikagera kuri 99 mu gihe ubundi umuturage yabaga yemerewe imyaka 20 ku butaka bwagenewe guturwamo n'imyaka 30 ku butaka bwagenewe ibikorwa by'inganda. Ubu rero yavuye kuri iyo myaka 20 kuri 30 igera kuri 99. Yakaba rero ari ingingo navuga ko yaba yashimisha abaturage, ariko nanone CLADO ni umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu. Umuyobozi wayo Sekanyange Jean Leonard akavuga ko bidakwiye, ahubwo hari hakwiye guterwa n'indi ntambwe umuturage akagira ubutaka bwe, ntagira umuntu bumubazaho, akaba ari ubutaka bwe bwite, ubutaka gakondo. Kuba ubukode bw'ubutaka umushinga w'itegeko urimo uteganya ko bizava ku myaka 20 cyangwa 30 kugeza kuri 90, ni ibyo kwishimira kuko bizajya bituma n'umuturage ubutaka bwo gukoresha yizeye neza ko agifite igihe kinini cyo kubugira. Rero ko byagiye ku myaka ni ibyo kwishimira, ariko nanone ku byifuzo by'abaturage benshi nuko niyo myaka 100 yarenga bikaba ubutaka bw'umuntu ku giti cye bikaba ari burundu, kuko nanone kuba wiguriye ubutaka cyangwa se ari impano wahawe n'ababyeyi ari gakondo, hanyuma ukuva ko hari igihe runaka kizagera niba ari ubwawe, usanga hari benshi batabyumva neza. Ubu yari Sekanyange Leonard umuvugizi wa CLADO. Ariko se abadepite mu nteko nshingamategeko bo babivugaho iki? Hari umwe mu badepite wavuganye n'ijwi rya Amerika, Depite Frank Habineza wo mu ishyaka Green Party,
ni ishyaka ryakunze cyane kugaragaza ko ikibazo cy'ubutaka n'imicungire y'ubutaka ku baturage ari ikibazo kigoye. Kuva biyamamaza bashaka kujya mu nteko ishinga amategeko bavuga ko ari ikibazo kigoye leta ikwiye gusubiramo. We rero Depite Frank Habineza nawe yavuze ko ari intambwe leta yateye, ariko nawe asa nk'uwunga mu rya Crado, avuga ko leta nanone ikwiye kurekera umuturage ubwisanzure ku butaka bwe. Icyo leta yakoze twashima nuko yongeje igihe kura ku myaka 20 ishaka kuri 19. Ikindi tuvuga ati ko bateye intambwe nziza nk'iyo tushima, bateye n'indi ntambwe ya burundu n'ubundi tukabona ibyangombwa bya burundu. Nk'uko mubizi hari muri manifesto yacu ndetse muri kampanye twakoze ari ya president ndetse n'iy'abadepite, twifuzaga yuko habaho hari ikibazo cy'uko mu Rwanda abantu bakodesha ubutaka imyaka 20 ugasanga igihe ari gito cyane. Noneho twifuzaga yuko abantu bagira icyangombwa cya burundu ku butaka bwabo, cyane cyane ko twese tuvuga ko ubutaka ari impano twahawe n'Imana, ari gakondo yacu, tugomba ndetse no kubusorera kandi tugomba no kuba tubukodesha kuri leta kuko abaturage babayeho mbere ya leta. Noneho twavuga ati ko leta noneho yateye intambwe iteye n'iyindi, twese abanyarwanda twese tubone nkunda butaka aricyo cyangwa cya burundu. None se abaturage bo bavuga iki kuri iyo gahunda yo kwishyura umusoro n'amahoro ku butaka bwabo? Abaturage usibye nyine ingingo yo ko ubukode bw'ubutaka yagirwa imyaka myinshi, hari n'ingingo ivuga ko ubutaka bugomba kwishyurirwa imisoro n'amahoro. Ni ikintu abaturage bagaragaje kuva hambere bakimenya ko itegeko ririho ko ari ikintu kibabangamiye. Aba nabo rero nabavuganye n'ijwi rya Amerika berekana ko ari ingingo ibagoye cyane. Hari ibintu bibangamira nkacu Rwanda rugufi, nk'ikibazo cyo gusorera amasambu, ikibazo cyo gusorera amazu, twebwe abaturage byaratubangamiye. Abaturage ntaho yikora, afite ako kantu niko karimo inzu, ntihari guhinga utuboga, ntihari kugira ate, none haza muri ya misoro ugasanga bibaye ibindi. Tukivuza yuko hazonera gakorwa ubushishozi, noneho abatabishoboye bakoroherezwa. Ariko se biracyari umushinga, birakigwa bisuzumwa, ntabwo biratorwa ngo bibe itegeko? Urakoze cyane Venusti, biracyari umushinga w'itegeko. Ubu uko bigenda mu nteko ishinga amategeko, iyo inteko rusange imaze kwemeza ishingiro ry'uyu mushinga, ubu birajya muri komisiyo ibishinzwe ibyige. Komisiyo nimara kubinonosora izabigeze mu nteko rusange, inteko rusange ibone gutora itegeko niryemezwa rigasohoka mu igazeti ya leta, nibwo noneho ibikubiyemo bizatangira kubahirizwa. Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali, umunsi mwiza. Urakoze cyane Venuste. Ikibazo cy'amasambu kandi kiravugwa mu Burundi guhera mu kwezi kwa gatatu. Komisiyo y'igihugu ishinzwe ibibazo by'amasambu n'indi mitungo CNTB ntizogera kwakira ibindi bibazo bishingiye ku masambu. Intara zivugwamo ibibazo byinshi by'amasambu n'umujyi wa Bujumbura, Rumonge, Makamba, Ruyigi, Rutana, Cibitoke na Bubanza. Inkuru irambuye Pierre Claver Nyunkuru. Umuguje rwo gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB, Commission Nationale des Terres et Autres Biens, watangaje ko ikiringo cyo kwakira ibirego kirangirana no ku kwezi kwa kabiri. Felicien w'u Burundi amenyesha ko ico umugwi arongoye ugiye kwihutira ari gushira mu ngiro imanza zamaze gucibwa no gutatura amatati wamaze gushikirizwa. Itegeko rigenga uwo mugwi yerekana ko mu kwezi kwa gatatu umwaka uza w'2022 ikiringo ca CNTB kizoba giheze. Umugwi CNTB nta birego bishasha uzosubira kwakira inyuma y'igenekerezo rya 13 Ntwarante 2021. Abafise amatati y'amatongo inyuma y'iryo genekerezo bazitura amasentare asanzwe. Umugwi CNTB uragabisha abo bose bahagaritswe kurangurira ibikorwa mu matongo arimwo amatati bakica amatwi. Umugwi uboneyeho kugabisha abiteza utunyoni ntibaze gutora ingingo ngo barindiriye ko ikiringo cy'umugwi kirangira kugira ngo bace bitura amasentare. No mugwi utegekanijwe n'amasezerano ya Arusha hamwe n'ibwirizwa shingiro. Igihe washigwaho mu mwaka w'2026 wari wahawe igikorwa cyo gutatura amatati yadutse hagati y'abarundi bariko barahunguka bavuye cyane muri Tanzania. Abenshi mu bari barahunze ryane za politike zadutse mu mwaka w'1972 n'imyaka yakurikiye basanze amatungo yabo yarifatiwe n'abandi bantu. Uwo mugwi
usigura ko mu matohoza wakoze wasanze bamwe bari barahawe ayo matongo n'amazu na leta z'ico gihe abandi nabo bakayagura. Uwo mugwi uvuga ko wowe urongoye ukijaho Padiri Asterikana yashira imbere ukumvikanisha bahungutse n'abasangwa itongo rimwe rikagabugwamwo kubiri. Yamara mu nyuma abanyepolitike batandukanye n'amashirahamwe yigenga baremeje ko batangajwe no kubona iyo ntumbero bita ko yanywanisha abarundi yarasezerewe. Abenshi mu basangwa bagasohorwa mu matongo baba bamazemo imyaka irenga 200 abahungutse nabo bakayahabwa. Honorable Charles Nditije umushinga amateka w'umugambwe Iprona yabaye mu bambere biyamirije iyo ngendo kuva mu myaka 10 iheze. Kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika uwo ubatavuga rumwe na leta aheraho avuga ko uwo mugwi CNTB wacanishijemo abarundi aho kubanywanisha. Ntacuwamariye abarundi kuko hakubatatura warabateranije igihe cyose yagomba kwegurira amatongo canke amayindi matungo abahungutse abasangwa bakaburiramwo byose, ugasanga rero bizanye akaguma mu gihugu hakuzana ituze mu gihugu. Byongeye barabuza yuko abantu yaba umusangwa canke uhungutse bakagabura kumvikana. Ivyo byose baciye bayisubiramwo kamenga umusangwa ni nyakwangazwa, kandi hari hatekanijwe indishi yo gushumbusha yaba umusangwa canke yaba uhungutse mu gihe adashoboye gusubira mu vyiwe. Felicien Ndu Burundi we abona ko umugwi arongoye ahubwo washize imbere gusubiza ivyabo abari barabinyazwe. Ibyo sivyo, ahubwo ico dukora mu gihe ishigwa mu ngiro ry'amasezerano ryagenze nabi turabisubiramwo. Umugwi CNTB utunganiriza bose utaravye ubwoko, intara canke ka mwana wa mama. Ico uwituye afite uburenganzira arakironka. Rero byase ntidasanzwe baci bayishiraho kugira ngo babidoga nabo arushijwe mu cambere agena mu cakabiri. No mu gisata ca kabiri arushijwe arafite uburenganzira bwo gusaba umushikiranganje w'ubutungane yuko bosubiramwo urwo rubanza. Abanenga ibikorwa vya CNTB bahamagarira leta kudahirahira ngo yongereze ikiringo c'uwo mugwi. Nta kiringo wari ukwiye kongerwa uyo mugwi kiretse bahinduye itegeko riwugenga n'abawugize kugira ngo ntibatamike ivyo bakora n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Umugwi CNTB wowe wiha amanota meza kuko kubw'abawurongoye mu myaka 15 iheze ushizweho wakiriye ibirego birenga 60,000. Ibice birenga 70% vyayo matati yaratatuwe. Ku rundi ruhande ariko abandi babona ko uwo mugwi waje gutunganiriza ubwoko bumwe bwiganjemo abahutu bari barahunze ari benshi. Intara zivugwamo amatati menshi y'amatongo ni gisagara ca Bujumbura, intara ya Rumonge, Makamba, Rugigi, Rutana, Cibitoke na Bubanza. Pierre Claver Ninkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Bakunze baradijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Abahagarariye ibihugu byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kimwe n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga muri icyo gihugu ntibazongera kuva Kinshasa bajya mu zindi ntara z'igihugu batamenyesheje inzego zibishinzwe. Ibyo ni byemejwe n'inama ishinzwe umutekano yobowe kuri uyu wa kabiri na President Felix Tshisekedi nyuma y'icwa rya Ambasaderi w'Ubutaliyani Luca Attanasio. Ministre Jean Bosco Lubuga Sebishimbo ushinzwe ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yasobanuriye uko icyo cyemezo cyafashwe. Byabaye ngombwa rero ko leta yacu ya Kinshasa ifata ibyemezo byo kuvuga ngo umwambasaderi wese cyangwa se
uri muri urwo rwego wese mbere y'uko aja hanze ya Kinshasa mu gihugu cyacu cya Kongo abimenyesha minisitiri wacu ubanye n'amahanga kugira ngo akarere kose arajamo umutekano we witweho cyangwa se urindwe, kandi yagera aho agiye akamanza kubwira inzego z'ubuyobozi ziri muri ako karere kugira ngo n'ubundi umutekano urusheho kwitabwaho uwo muntu uri mu karere. Ubwo se byaba bisobanura ko uriya mwambasaderi w'umutaliyani Luca Attanasio yaba yaraje aho ngaho mu burasirazuba bwa Kongo abashinzwe umutekano batabimenyeshejwe? Nibyo koko numvise ko ibyaje kugaragara nuko afata inzira yo kuja yerekeza muri Rucuru, kuva mu mujyi wa Goma yerekeza muri Rucuru. Ntabwo inzego z'umutekano wa Nord Kivu zamenyeshejwe, n'abakuru b'intara ntabwo bigeze babimenya, kugira ngo barusheho mbese kureba icyakorwa kugira ngo ndetse n'imirimo yaragiyemo akayikora nta kibazo, kuko uzi kugira ngo abantu batandatu amabanda atandatu gabure mbese uwayabuza gukorera amahano nk'ayariya bakuze, ni ibintu biteye agahinda cyane kuba inzego z'umutekano zitarabimenye kugira ngo zirusheho mbese gukora patrouille hariya yararanyura. Muravuze ngo amabandi atandatu, byaba se byaramenyekanye ko abishe uriya mwambasaderi ari amabandi mukaba mwarayafashe? Urabizi ko barasanye n'ingabo ndetse n'abariya bacunga parike y'ibirunga bitwa ba Ecogarde, bararasanye ubwo birukaga muri ibyo bihuru bari kubareba, nibo baje kubona ko ari abantu batandatu bari bitwaje intwaro, ubwo barasaga imodoka zigahagarara, baraza baramushinta na uriya mugarde we babajana mu ishyamba. Uko kurasana n'ingabo zacu n'abo bagarde parike nibwo mbese bahisemo kurasa ambasaderi. Urumva rero yuko yo kuba kuvuga ngo ni ibintu mbese byateguwe, nta mpamvu yo kuvuga ngo abantu nk'abariya kakomva militeri cyangwa se konvoyi ya gisirikare yagombye kubanetraliza nta kibazo kirekire. None se muri uko kurasana nta n'imwe muri ayo mabandi yashoboye gufatwa? Urabizi kugira ngo zabashe gucika ingabo, kuko ingabo zaturutse kure ziri kuza gutabara, zaturutse kure ziri gutabara. Ubwo rero ibindi turacyabikurikirana, inzego z'ubutasi ziracyabikurikirana, hari ubwo dushobora kumenya amakuru mu buryo bwimbitse. Hasabwe ko hakorwa iperereza ryigenga, nketi yigenga, ndetse bamwe basaba yuko haba iperereza mpuzamahanga kuri buriya bwicanyi. Leta ya Kongo yiteguye kubikora? Ntabwo ari leta ya Kongo yonyine, igihugu cy'Ubutaliyani cyaba cyohereje baraza gufatanya na Kongo gushakisha kabisa amakuru mu buryo bwimbitse, ndetse urabizi ko dufite n'ingabo za MONUSCO hano. Abo bose baraza gufatanya kugira ngo tumenye impamvu ya buriya bwicanyi, ni gute ese yari amabandi yamenye ko koko izo modoka ebyiri harimo ambasaderi, kuko pame yari isanzwe inyura mwa yariya mayira nta kibazo. Ni kuki mbese bakora kiriya gitero, bagaba kiriya gitero kubera ko ambasaderi gusa arimo? Ibyo ni ibibazo rero tugomba kurindira kugira ngo ubwo butasi burimo bukorwa buzaze kuduha ibisubizo mu minsi imbere.
Ministre Jean Bosco Lubuga Sebishimbo ushinzwe ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe. Washington, ijwi ry'Amerika. Mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatatu twababwiye ko leta ya Tanzania ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR yatangije gahunda yo kwimurira mu nkambi ya Nduta amashyirahamwe yarasanzwe akorera mu nkambi ya Mutenderi. Uyu munsi impunzi z'abarundi bari muri iyo nkambi barasaba Croix-Rouge isimbuye MSF mu gucunga amavuriro ko barushaho kwitabwaho. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika James Jovine yaganiriye na bamwe muri izo mpunzi. Ego ngo bongeze ingufu zo kuvura kuko wagiye mu gitondo n'ubu aracyanamye umuvyeyi yibarutse kwera n'ubu aracyanamye ntibaragera bagira ntibamucanja ngo atahe n'ubu bariko bararira kandi n'ubu niyo narimvuye ubunyene. Abo abahora bavura neza twagomba yuko naho bokurayo ntibabakure bose kubera abantu bashasha usanga ari abantu batamenyereye ubuzi mugabo hagumyeyo abahorayo bagapfuma bagakurako nk'abakeyi bahoraga 100% bakurako nka 20 bonyene abo basigaye nk'inani bakagumamwo kubera abo bashasha urumva nta nivyo bamenyereye mugabo bandi baramenyereza ati tugira uku ukaca usanga umuntu ariko aravugwa neza kubera bagumyemwo babakuyemwo naho nyene tuzoba tugowe kubera bashasha nta nivyo bazi. Yatuvura neza umugwayi agwaye ababaye ambirasi yamutora ku bitaro bitoya ikamujana ku bitaro bikuru ari ukeneye kubagwa bagaca bamujana ikibondo akabagwa. Emwe badufasha kweri batuvura neza nta wogaya ngo bamuvura nabi. Jewe ngiye kwivuza banyakira neza nanje nibaza n'abandi ko babakira uko nyene none nabo baje kuvura boguma bakurikiza nyene uko n'abandi bahora bavura. Jewe ivyo nivyo nosaba. Urabona nk'ubu ko hagiye shyirahamwe rishasha numva ko baravuga ngo ambirasi bakuraho birokivaho ambirasi yuko boza bazanye nabo iyindi kandi bagaca bongeza nk'uko bamuganga malaria ntibayitore batayitore tukataha bataduhaye imiti twagomba yuko nabo boza bararaba ukuntu botuvura batuvuye kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Ego abavyeyi baza kwibaruka baza bavuga ati twibarutse neza ati badukurikiranye bakabaha utwo bafashisha abana bakabaha indobo bakabaha intuze y'agaswime k'abana babakurikirana neza kweri bakabaha imisegetera abibungenze bakabaha imisegetera abibarutse kandi bakabaha imisegetera babakurikirana neza. None twosaba yuko nabo baje na twega batamakazi n'abandi bose batariko baribaruka na twege bakadufasha bakaza baraduha gasegetera bakaturinda imibu. Ico nico nosaba. Urabona bashobora gufata nk'umuntu atize nkanje bakamuha akazi k'ubuganga hamwe ushobora no kugupima malaria sinyibone kandi wirwaye bitewe n'iki no kudasobanukirwa ibyo ndimo ndakora. None bagenda bakayobora abantu bize za primaire bakabashyiramo hariya kandi hari ababuze akazi basobanukiwe. Ni bamwe rero usanga barimo barapima umuntu n'indwara ntibayibone ngo yakenye kandi urabona ugiye uri muri aya iyo malaria kwere bayipima ukagenda utayibonye ariko bitewe nuko nkagiye ntabisobanukiwe ncambona ko nta utarwaye tigiye ufate tudonge tw'uburu aho yajashakirwaga ngo bagirente bashakisha uburyo bashyiraho abaganga babizobereye bariya batashoboye bakabakuraho kuko niho abantu usanga barimo bagenda bahasenzekarira kubera akazi bagaha batashoboye. Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta muri Tanzania zisaba ko zitabwaho zikavurwa. Ni hano dusoreje amakuru twari twabateguriye.